Mwaramutse neza abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza kumerereye hose. Ni Olivier na Nathalie kaze muri Baho ikiganiro tugirana n'umutambukanyi wanje umufasha wanje Nathalie. Hama ni ikiganiro turiko turakora twumva dusunikirwa kubwira abantu yuko Yesu agomba yuko babaho bidegemvya, babaho bwa bugingo bwa buzima Yesu yabahaye nyene, ubuzima butuma babaho mu buzima busagutse. Ico nico Yesu yihutira, nico Yesu agomba yuko tubamo. Rero nizere yuko ivyo tumazemwo imisi turiko turiga, twaravuze ku vy'urukundo, turavuga ku vya temperament, turavuga donc n'imico itandukanye itugarukana ku kintu gikomeye cane c'ukwimenya. Ariko ntidushobora kumenya abo turi tutamenya uwaturemye. Nico gituma uyu munsi rero tugomba gutangura rero tuvuge abo turi, kuko twarabanje kwegezayo abo tutari, hama ubonye rero dusa n'abegereza aho turiko turadekuvura abo turi vy'ukuri. Rero imbere yuko Nathalie ngo baramutse, nagomba kubibutsa kuba dukurikiye ubwa mbere yuko turi umuryango nk'uko nabivuze. Hama dufise iyi chaîne YouTube muriko murakurikira ko, nimba mukurikira kuri YouTube, ariko turatanga n'izi nyigisho kuri WhatsApp. Rero kaze, kandi ndizera yuko ibi vyigwa tugiye gutangura ariko ni nka continuité, ariko iyi partie tugezemwo izobabohora, izobafasha, n'ukuri izobaha gutahura ico muri, ndavyizeye. Nukuri niba akwiye gusubira kuganira namwe, nukuganira na Olivier hamwe namwe niko no bivuga. Nukuri nkuko twabivuze, ikicigwa turiko turavuga natwe kiratwibutsa ico turi mu Mana. Kwibutswa burya ni ibintu vyiza cane, kuko burya n'abantu mu kwiga no kumenya, kwibutswa ni ikintu gifise ikibanza kinini cane. Kwibutswa rero ko turi abantu badasanzwe, tutari ibintu gusa, tutari abantu bare ngaho ngo bakora ibikorwa ngo baboneke gusa kubera hari ibikorwa bariko barakora, ariko turi abantu b'imwemu, n'ibintu bene data bikomeye cane. Rero no musi tuza kubandanya nkuko Olivier bivuze, kumenya ibwina indani vy'ukuri muri twebwe, kuko ntituri abantu b'inyama n'amaraso gusa. Paul yeregeze kuvuga ati abo mugwana saba inyama n'amaraso. Bisigura yuko hari abo duhora tubonana, dukorana, tukufashanya ibikorwa binaka, ariko ugasanga turiko tugwana mu nyama n'amaraso, twateranya amajambo, twanashavuye, mugabo tukibagira yuko abo tugwana saba inyama n'amaraso. None abo bantu tugwana ni bande? Basa bataboneka mu buryo bw'imwemu. Bisigura ko natwe hari hindi dimension itaboneka mu buryo bw'inyama n'amaraso ihari kandi ikomeye cane. Rero sinzi ico Olivier yovuga kuri ico kintu. Ego, nkuko nabivuze nabicishemo tugitangura, burya kugira umenye inkono, kugira umenye akamaro kayo, umenye bambe n'igituma iriho, ni vyiza yuko uvugana na nyene kuyikora. Bibiliya iratubwira mw'isezerano rya kera, aho Imana yabwira abanyisirayeli, iriko iravuga ngo ndi umubumvyi namwe muri ibumba. Nico gituma nagomba kuvuga, ni nka kurya iyo waguze apareye iyo ariyo yose, ari telefone nshasha, ari televiziyo, ari pasi, ari ico arico cose, uzosanga imisi yose harimwo agatabo batekera hamwe n'ico gikoresho co bita manuel d'emploi, kugikwereka ubwa mbere mbega ico uguze n'igiki wocitegako, gikora iki mu yandi majambo, mbega gikoze muki, niyihe nature yacu, mbega nibiki ushobora kukirinda kugira gikore neza, nibiki utegerezwa kugiha canke kugishira iruhande kugira gikore neza. Urumva aho rero niho harimo ivyiyumviro vy'umwubatsi w'ico kintu bwa nyene kukirema canke mwene kugikora. Niko natwe biri, kugira dushobore kumenya mbega Olivier ninde, mbega Nathalie ninde. Ni vyiza yuko tugenda turondere mbega uwaturemye niyihe ntumbero yarafise, mbega avuga yuko turemwe muri kamere yihe, mbega avuga ko twaremewe iki, mbega avuga ngo nibihe dukwiriye kwirinda kugira tubandanye dufunctiona neza, mbega nibiki avuga ngo dukwiriye gushira iruhande kugira ngo bishobore kudufasha kugira dushobore ku ntumbero nziza. Ipasi utayicometse nubwo ishobora kugufasha kukugororera impuzu ntizopfe gufashije, kuko condition ntiziri hamwe.
sivyo nuko biri rero nico gituma nagomba kubabwira ni vyiza yuko tugaruka ngo turondere ngo mbega imbere yuko menya ngo ndinde ifoko d'abord menya ninde yandemye ubu niwe nshobora kurabako urumva kuko imeza woja kuyirondera ko explication yici jejwe n'iciri ntishobora kukimenya ariko wowe bibaza wayibajije. Aha nzana rero ikibazo kenshi abantu bakunda kwibaza ni ukuri nk'umuntu yavutse aravuka nko mu muryango yagize ibakwe kose bose bavukira mu miryango ya papa na mama bubatse hari n'abavuka batari mu miryango rero rimwe murashobora kuvuga uti kame umwana naramwipfuje naramubonye aje naramuvyaye arashika n'ibindi hari n'abandi bavuga ati je navutse par accident none vyukuri eske ico kibazo co kubaho kumenga uri gisida kw'isi coba kiri justifié kuko abantu benshi baracibaza c'est vrai yuko Imana idafata ku nguvu umuntu ngo genda uvyara umwana mugabo nivyo ko hari ubwenge burengeje ico uko tuvyibaza siri co wovyibaza kuko ndibaza personnellement ko ata muntu numwe ashika kw'isi umenga nibakwe ntibishoboka ndibaza kandi ko umuntu wese afise impano yabimwe canke nyinshi mugabo minimum imwe irahari uko biri kose ituma hari ico ufise hari gituma waremwewe kuri nose ivyo vuze nivyo abantu rimwe na rimwe harigihe baraba cyane uko bakuze hakaba nabibaza yuko kumbure ari gihamana bavutse par accident urumva canke yuko Imana itabakunda hari n'abantu bagize abavyeyi batabakunda hariyo nk'abana bavutse no kuri n'ibintu bibabaje gose abavyeyi bakibavyara bakabata mu mapubere bakabata mu mashamba canke bakagenda bakabasiga ahantu bakabikura ni ibintu bibabaza cyane umutima ni ibintu bikomeretsa abantu benshi ku buryo rero iyo image bafise ku bana b'abantu baca bayiprojecta bakayishira ku Mana ariko navuga mugomba kuvuga peu importe uburyo ntaco bitwaye uburyo washitse ngaha kwisi uri mu mugambi w'Imana. Haleluya. Nico gituma muri Zaburi 139 nagomba kuhasoma gatoyi. Zaburi 139 iyi nayo ninde yayanditse ni Dawidi mu bashakashatsi ba Bibiliya hari igihe bavuga yuko ashobora kuba atarasangiye mama n'abajya bakuru biwe urumva hari naho avuga muri Zaburi ngo navyawe mu caha j'étais conçu dans le péché urumva donc bakavuga yuko kumbure se yoba yaramuvyaye iruhande ku ncoreke cyangwa ku bindi ku buryo rero niyo igihe yari karategura abana igihe Samuel yagomba kuza kurobanuza abavuta bene wabo atanamwiyumviriye atanamushizemo harabavuga yuko Dawidi yoba yarafitaniye relation nase itari imeze neza kuko hari aho usanga muri Zaburi avuga ati data na mawe bona ariko uhorazo nyitorera rero Dawidi ace yandikiye Zaburi 139 nizera yuko hari umuntu yabayeho ubuzima nk'ubwo ishobora kumuremesha. Bibiliya ivuga ku murongo wa mbere uhoraho waransuzumye uramenya ni ndende munyihangane ndayisome ngo urazi yicara yanje niva hasi yanje umenyera kure ivyo niyumvira usorongora inzira zanje n'iryama ryanje urazi iminyuro yanje yose kuko atajambo riza mu rurimi rwanje wowe uhoraho utararimenya rwose unkikije inyuma n'imbere unshize ku kuboko kwawe kumenya bene uko ni igitangaza ntobasha kuransiga simbasha kugushikira mbega muhemu wawe no muhungira hehe canke nohungira hehe mu nyonga hawe noduga nkaja mwijuru uriyo no kwisasira ikuzimu ehuriyo no kwabira amababa y'umutwenzi nkegerera ku mpera nkagerera ku mpera y'ikiyaga aho naho ukuboko kwawe kohandongorera ukuboko kwawe kw'iburyo kohamfatira no kwibwira nti nukuri umwiza ugira unyubikizeko n'umuco unkikije uhinduke ijoro
n'umwiza nawo ntugira icyo woguhisha ariko mu ijoro habona nko ku murango umwiza ni umuco kuri haleluya umve ng'umwiza ni umuco kuri wewe oya ndagisomye nabi umwiza n'umuco kuri wewe ni bimwe kuko ari wewe waremye amafyigo yanje wanteranije mu nda ya mama ndagushimira kuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje ibikorwa byawe nibitangaza kandi ivyo umutima wanje urabizi neza urukanka rw'umubiri wanje embryon ntiwari uhishwa hamwe naremegwa mu mpisho hamwe naremeshezwa ubwenge ibwina mu isi hiri urusoro inyonga zawe zarambona kandi mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yashizwe hatarabaho n'umwe reka ngarukiriza haleluya iyi zaburi ndayisomye numva nukuri numva irampenzagiye rwose urumva dawidi uwo yavutse mu makondisiyo atoroshe ariko aradekiriva rero uko adekiriva shake novuga shake verse cyangwa shake mo shake phrase ijambo ryose urudome rwose umenga ni umuntu ariko avuga umuntu arimo amoureux umuntu ari amoureux umuntu ari mu rukundo ndi mu rukundo ni umuntu akajesite k'uwo akunda kose agakurikiranira hafi usanga yamenye ingene natali yicaye arazi uko yahagurutse arazi uko avuga uko afatanya iminwa uko yugurura iminwa niyo yahinduye agakwafire gato aba yakabonye amarura aba yayabonye umuntu ari mu rukundo refeze rejesite z'uwo akunda azikurikiranira hafi rero dawidi ariko avuga uhoraho umenga ni umuhamuhe ni mu rukundo azi yicara ryanjye ijambo riba ritaraseruka mu kanwa aba yarimenye azi haleluya azi ibintu byose rero ikintu bagomba gushimikirako aravuga ngo nkiri urusoro mu nda ya mama ngo mu nyonga yiwe harambona ngo kandi iminsi yanjye yose uhoraho we wari uyizi nicyo nagomba kwishura rero kuri icyo kibazo natali yarambagije umve imana ikwitayeho imana irakuzi nturiho paragisida kandi agaciro ufise mu maso yako niko gafise uwavukiye mu kirimba imana ishimwe ni ukuri bice binatuma dutahura yuko ababyeyi bacu na twebwe ababyeyi dufise ikibanza kidasanzwe nivyo ariko ntituzofata carageranijwe n'icimana mu majambo make no havamuga ntituraba facteur bazana makete bashikana neza aba kuri poste bazana makete harabashikana nabi vraiment haragerageza hari no bashikana neza kurusha abandi urumva mugabo uwanditse iryo kete ni wakomeye kurusha ushikana iryo kete rero kenshi turibagira yuko turi mwishusho y'uhoraho dufise intumbero hari ivyanditswe muri twebwe ngaje wundi muganga hari ico bita ADN c'est-à-dire ikintu kiri bwiramo la plus petite partie y'umubiri w'umuntu ico bita ADN bisigura nukuri muri yo ADN niki abashakashatsi baragerageje kugira nkabavuga nk'igitabo ca ADN y'umuntu ni impapuro zidashoboka ni nyinshi cyane ni birebire umuntu arateye ubwoba mu kuba ari gitangaza cyane mwe n'Imana ariko muri ivyo bintu nyene niho ubona ibi programme ni nka application y'imishatsi application y'amaso application y'utuntu twose y'ururimi ingene uzowarusa n'ibindi ku buryo habaye akagorane muri ADN hacaza n'ingwara zidashoboka rero Imana iratuzi bwina n'ivyo abavyeyi bacu turabakura ko ibintu bidasanzwe nta gihamana gihari iyo twavutse ku bavyeyi bacu nta gihari kandi ntihore kwipfuza kuba ahandi kuko ntihore kubaho ivuka ku wundi muntu mugabe ikizwi nuko bivanye n'abo bantu Imana yakoresheje kugira ushike nturi gihamana harabashobora ko bavutse abavyeyi batabishaka harabavutse Imana abavyeyi babishaka rero uyo ni nko gusenga hari igihe rimwe na rimwe usengera ikintu ucifuza kandi bijanye n'umutima w'Imana Imana ikakwishura ko jewe ndizera yuko kenshi Imana yishura amasengesho yayo n'intumbero zacu mu masengesho yacu kuko ntiyama yishura ibyo twasengeye nyine twabisabye n'umwanya twabisabye hari n'igihe rero usanga n'umuntu avuka peut-être abantu batanabishaka meme mu rugo mu nzu
papa na mama ntuvuga ngo wavutse hanze ukaba wavutse mu rugo ugasanga abana waje par accident kabisa niba baguteguye muri accident no Imana yaragufise ku mugambi irazi igituma yakuzanye rero naho mvuga nti ikintu gikomeye gikenewe n'ugutahura yuko ubuzima bwacu bwanditswe imbere yuko tunavuka turi programme niho tunatahura nuko amatampehama afise efe mu buzima bwacu umukoreho ikaca yiyumvira uko yiyumvira umusanga akiyumvira uko yiyumvira umumelancholique phlegmatique bakakura kwa kuni nyene ni nkuko umenga barabaye programme kugira babe gutyo nyene nico gituma bintwenza iyo numvise nk'abavyeyi bafise nk'abana bafise amatamperama ahushanye na yabo avuga ati uyu mwana ari mu kunsaza rego umwana ntiyavutse ku bwawe nawe ntiwavutse ku bwiwe uri ngaho kugira umufashe mu rugendo kwisi kugira atahura ico Imana yamwanditsemo kizotegezwa gusohoka. Imana ishimwe cyane kuri ivyo Natali yaravuze hariyo igice nkunda cyane ijambo ry'Imana dusanga ni rya abikorosayi mu kigabane ca mbere ku murongo wa 16 ijambo ry'Imana riravuga hinge ndahasome kuko muri we ariho vyose vyaremewe ivyo mwijuru n'ivyo mwisi ibiboneka n'ibitaboneka uri intebe z'icubahiro urubwami urubukuru urububasha vyose vyaremwe nawe biremegwa kuba ivyiwe mu gifaransa baravuga ngo tout a été créé par lui et pour lui umve uriho n'umushatsi wawe n'izuru ryawe n'ugutwi n'amenyo n'ibirenge n'amaguru nataye aho ureha nimba uri muremure uri mugufi uko ungana kose umve ni ibintu Imana yateguye kuva isi itararemwa kuko yakuremanye misiyo mu kukuremana misiyo ikiguhano uvuga rezuti ibikoresho bikenewe rero nico gituma nimba wiraba mukiyo ukumva yuko utikunda nagomba kukubwira ngo hariyo uwakuremye akwiyumvira hariyo uwakuremye agufitiye umugambi Imana ishimwe cyane nico gituma nagomba rero kubabwira icambere nukumenya yuko uwakuremye yakuremeye we nico gituma nagomba no kwibutsa abavyeyi umve abavyeyi muri ko muratumviriza nimba Imana yarabaremye mumenye yarabahaye abana nagomba kubabwira ntiyabaremeye mwebwe yabaremeyeyo natwara kivuze gato ko turavuga ibintu by'abana abana bacu n'abamisiyoneri twakira mu rugo rwacu dukwiriye gutegura kuri misiyo ijuru ryabahaye kuva isi itararema reka ndangirize ngaha Imana ibahezagire tuzobandanya tuvuga kuri ico kintu mugire umunsi mwiza abandi nabo mugire ijoro ryiza bye.